twashaka imbere ko dutangura tubanje twishishe bugufi twishire mu biganza by'Imana data twese. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye nyakubahwa nyaguhora ku ngoma, turagushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi n'urukundo. Twongeye kubonekana hano muri kino kibanza, tukongera kubona bene data baje mu mayira bitoroshe. Nuhabwa icyubahiro, turaguhaye kazi na karibu rero. Mwami, turakweretse ijambo riza kuvugirwa hano hantu, byose tubishize mu biganza byawe. Shishigara gushigwa hejuru gigwe mukuru muri byose, ni mu izina ryawe gira Yesu Kristo tubisenze. Murakoze cyane. Tugashaka kugira ngo duhereze ikaze representa ngaho kugira ngo yakire abashitsi. Rero kuno munsi uri hejuru turabakiriye, twe dukunze kuvuga ngo turabakiriye mu izina rya Yesu. Hanyuma mwisange, mwumve ko muri mu nshuti kandi muduteye iteka kuko ni mwebwe bashitsi mutangwe kutugendera umwaka wa 2024. Reka tubakomera amashi aba bashitsi bacu. Ntitwovuga byinshi ariko reka duhe kaze. Ndayizeye yaje arongoye aba bandi bashitsi, atubwira uwari we, atubwira abatugendeye, hanyuma aca yongera anabatwereke. Reka tumuhe kaze. Natwe turanezerewe kubona ukuntu mutwakiriye, ni byiza n'ivy'igiciro. Tukabanza gushimira Imana yo yavyemeye uyu mwaka tukawushikamo turi bazima. Imana yaraturinze, twaheruka ngaha mu kw'icenda ku mwaka ushize. Turavugana n'abayobozi, turavugana n'abandi ko tuzogaruka kugira dusangire hamwe umunsi mukuru wa bonane hamwe na mwebwe n'aba bana bacu. None Imana yabikoze, twaje tuva mu rushengero rwa JELUSALEM ruri muri Bujumbura, quartier Mirango. Ni urushengero rero rwagize aka kantu ko kugira tuze kugarukira abana bagendana ubumuga. Hanyuma natwe turanezerewe, kandi suru rushengero gusa, iki gikorwa twama tugikorera abantu benshi. N'ubu tuvuye ngaha ejo tuzoba turi mu bitaro gusuhuza abagwariyeyo. Murakoze, nta byinshi norenzaho. Turabashimiye ingene mwatwakiriye. Imana ibandanye ihezagira, ibandanye ica imihoro n'abandi baze kuza bagarukira kw'aba bana. Hanyuma ibisigaye ndabona ko biza kugenda neza. Amen. Tukaba twagendanye n'undi murongozi Emmanuel, nawe nabibarire kazi. Sinashimwe gose. Nkuko bamaze kubabarira, jewe nitwa Cishahayo Emmanuel, nkaba ndumwe mu bari mu rushengero Nouvelle Jerusalem International. Tukaba twaje gutanga umwaka mwiza kuri bano bana, kuko Imana yari yabivuze. Tuje gushitsa rero ico Imana yavuze, kuko twebwe mu rushengero rw'iwacu dusanzwe tugendera kuri mpwemu yera. Ivyo tubwiye nivyo tutegezwa gukora, uko biri kose tuza kubishitsa. Imana ibahezagire, ndabifurize ko ibihe biza kuba vyiza mu gihe tuzoba turi kumwe, naho tuza kuvana mu bandanye mugera ibihe vyiza. Imana ibahezagire. Yashashimwe kandi ku mazina yanje nitwa Munezero Severe, naje mva muri mishengero ni JELUSALEM. Kaba twaje twifatanije na bene data gira dusangire mwaka mushasha wa 2024 n'abana bagendana ubumuga. Mwarahezagiwe. Yesu nashimwe kandi. Nitwa Nkurikiye Vincent, naje ndi kumwe n'aba bene data, tuje kwipfurizanya umwaka mushasha aba bana. Imana ibahana umugisha, duhana umugisha. Nushimira cyane cyane kujyo shengero New JELUSALEM. Imana ibahezagire, ibongera umugisha. Suvuga ngo ntisanzwe yarabubahaye, yabahaye ikintu gikomeye cyane gituma umugisha uba kuri mwebwe ariko gakiza. Hambavu y'ivyo turashimiye cyane ingene mwiyumvire ko bana aba bana byo kuri mukiyumvira ko mubagendera. Tuvuga iki? Tuvuga yuko abana ba marayika, kandi ndizera yuko aho ntabeshe, simbeshe.
mubazaniye impuzu kugira ngo imbeho ntibice, kandi mubazaniye n'ibyo kurya. Umusiguzi yaranditse ijambo rikomeye muri kijya gice ca 11, uterera ibyo kurya byawe ku mazi, muzosubira guhura navyo hacigiye kirekire. Ico rero n'umugisha mukoze, kandi turizeye ko bizogenda neza. Ntitwobandanya byinshi, reka dusaba ufise programme ahereze akaryo keza ko kwakira abana. Twe turabakiriye mugabo nabo baheze babakire, muravyumva ingene babakira. Turamusubije. Ego nashaka rero gusaba abana mubakire namwe sisi wanone mubakire mbone mubakire akiriye mu Ikigo Disara, turabakiriye mu Ikigo Disara, turabakiriye. Yesu nashimwe gose. Amen. Nukuri nivyo gushimira Imana cyane ku bintu bihejeje gukoreka ngaha. Twebwe nk'abana b'abantu nta kintu na kimwe twari gushobora, nta na kimwe, ariko kubw'inguvu z'Imana murazi ko Imana yavuze ati muzokwanka kunkorera n'amabuye nzoyakoresha. No kuvuga yuko Imana ifise ubushobozi bwo gukoresha ikintu cyaca cyose. Bisigura yuko ibi bintu bikoretse ngaha
ahanini si byo gushimira twebwe nivyo gushimira Uwiteka gushimira Uwiteka kandi natwe turanezerewe cyane indamukanyo muturungikanye turayishikana natwe turababariye duti muturamukirize abatashoboye gushika ngaha inshuti n'abagenzi tutibagiye no gushimira umushinga ntahe yashoboye kwiyumvira kugira kino kigo nukuri turabona n'abana twavuga duti nabo ngaha mu Cibitoki ejo bashobora kuba ari abana bacu bashobora kuba ari abuzukuru bacu nukuvuga iki kintu ni ciza cyane gose Imana imuhezagire kandi imuhimigisha kugira ngo kino gikorwa kibandanye gikwira hose wanashaka kikaba no kwisi yose nikibico mu Burundi gusa muri make rero turashimye ukuntu mwatwakiriye turashimye ukuntu twateramiye ngaha Imana ibahezagire naho ubutaha ku gikorwa gikoretse uyu munsi dushimira n'uyu mupapa nyene nkuko abivuze yagize iki gikorwa cyo kugira aba bana begeranye mu kigo nawe nyene Imana imuha umugisha muratubwiye ngo mufise korari nivyo korari iriho korari rero nimba ifite izina muyitubwire nze gushikiriza iyo twavuye ko twasanganiwe na korari hanyuma iyi korari mwitegura nubwo turi bato ntituri gito abaribo bazobanza kuza kuturamutsa tubifurije ko korari ni korari ndi Byizigiro. okay korari Byizigiro murakoze cyane turi bato ntituri gito nobasaba ko korari Byizigiro ari izo banza kuza i Bujumbura na televiziyo babibone Alleluya kandi mubigire mu maguru mashya mubaturungikire mbaze tubakire byona n'abandi bazoba batugendeye babone iyi korari bizotuma nabo hagira icyo bafasha tubahaye kaze rero korari Byizigiro mu rushengero baze hama natwe mu nyuma korari zacu zizosha ziza kandi ndizeye umugisha mutwatuye ko turawujanye mugume mudusengera mu mwaka uza entre parenthèses Imana ibahezagire.